Inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro kigufasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu, Imana y'amahoro igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Uri kumwe na Pastor Jean Baptiste Nzeyimana. Ubuheruka twarabonye ingene Abisirayeli bashitse ku rubibe rw'igihugu cy'i Kanani, igihugu Imana yari yarasezeraniye Aburahamu, Isaka, Yakobo n'uruvyaro rwabo. Imana yari yateguye kugikuramwo abantu bakomeye bakibamwo, maze ikacegurira Abisirayeli, ariko bagira ubwoba bw'Abanaki, ntibizera isezerano ry'Imana yabahaye ry'uko bazoba muri Kanani. Kubera ukutizera kw'Abisirayeli, reka turabe ingene Imana yabahanye. Imana yaciye muri Mose irababwira iti, uti nukuri mukazogera mu gihugu yarahiye amanitse ukuboko kwazokibaha ngo mukibemwo, shiti Karebu na Yosuwa, utariko abana banyu b'ibibondo abo muvuze ko bazoba abanyagano nibo azocinjiza, bibonere igihugu mwansi, utariko mweho imivyimba yanyu izogenda ihindikirana muri ubu bugaragwa. Turabibona mu gitabo cyo guharura ikigabane cya 14 uhereye ku 30 kugera ku 32. Icyo twotahura nuko Imana yashaka guhezagira cyane Abisirayeli, ariko kubera ukutizera kwabo ntivyakunda. Dusome mu gitabo cyo guharura mu gice cya 20 uhereye hajya ku murongo waho wa mbere, haravuga hati, ishengero ryose ry'Abisirayeli rishika mu bugaragwa bw'Izini mu kwezi kwa mbere. Abo bantu bamara igihe i Kadeshi. Miriyamu mushiki wa Mose mukuru agwaho, bamuhamba aho nyene. Iryo shengero ribura amazi, bakoranira kurwanya Mose na Aroni. Abo bantu batonganya Mose, baramubarira batese, iyo dupfa cya gihe bene wacu bapfira imbere y'Uhoraho, kandi mwazaniye iki shengero ry'Uhoraho muri ubu bugaragwa ngo tugwemwo twe n'ivyo dushoreye? Mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana aha hantu habi? Si ahantu harimwa, si ahantu hamera imisukoni canke imizabibu canke amakomamanga, ntihagira n'amazi yo kunywa. Mbega murumva iyo myidodombo y'Abisirayeli? Mbega inyuma y'Imana yabakoreye ikabikorera basekuru muri Egiputa, mubona imitima yabo koko hari amashimwe yari ifise? Oya, maze bifashe nk'uko basekuruza bifashe. Kubera kunanirirwa mu bugaragwa vyatumye bidodomba, ariko bibagira kw'ivyo bibaye kubera ukutizera kwabo, ariko kwababujije kwinjira igihugu cy'i Kanani. Vy'ukuri Abisirayeli nta mazi bari bafise, ariko kuki batigeze basenga Imana ngo yabahe? Imana yabarinze imyaka 40 mu bugaragwa. Mbega ntiyari gushobora kuyabaha? Vy'ukuri yari ibishoboye, ariko ivyo byose babibura kubera batizeye Uhoraho Imana yabo. Reka tubandanye muri kino gice nyene turabe uko vyagenze. Ivyanditswe vyeranda biravuga biti, Mose na Aroni bava imbere y'iryo koraniro baja mu muryango w'ihema ry'ibonaniro, barapfukama barunama, maze ubwiza burababonekera. Uhoraho abarira Mose atabira ya nkoni, muheze mukoranye iryo shengero mwe na Aroni mukuru wawe, mubarire igitandara imbere yabo gisendanisha amazi yacyo, ubakurire amazi muri ico gitandara, uhe iryo shengero n'ivyo bashoreye amazi yo kunywa. Nuko Mose yabira iyo nkoni ayikuye imbere y'Uhoraho uko yamubariye. Mose na Aroni bakoraniriza iryo koraniro imbere y'icyo gitandara, maze Mose arababarira ati, nimwumve mwabagararije imwe,
mbega mwebwe twobakurira amazi muri iki gitandara? Mose araheza amanika ukuboko akubita icyo gitandara inkoni yiwe kabiri, amazi menshi aca arasendanisha, iryo shengero riranywa bo n'ivyo bashoreye. Uhoraho abarira Mose na Aroni ati, ko mutanyizeye ngo mwerekane ukwera kwanje imbere y'Abisirayeli, ntimugishikanye iri koraniro mu gihugu nemeye kuzobaha. Mbega muratahura ivyabaye? Mbega Imana yoba yabwiye Mose gukora iki kugira ikoraniro ry'Abisirayeli rironka amazi yo kunywa? Iramubwira iti, mubarire igitandara. Mu bushangashigwe bwiwe Mose aho gukurikiza ico Imana yamubwiye, yaciye akubita ico gitandara kabiri. Ariko ivyo ntivyabujije Imana mu buntu bwayo gushitsa ico yavuze mu kurekura amazi muri ico gitandara. Kubera ko Mose yakoze ibidahimbara Imana, vyatumye imuhana, iramubwira iti, ko mutanyizeye ngo mwerekane ukwera kwanje imbere y'Abisirayeli, ntimugishikanye iri koraniro mu gihugu nemeye ko nzobaha. Kumbure mu vyiyumviro vyacu two kwibaza tuti, igihano Imana yahaye Mose cyari gikomeye cyane. Aha rero ico twomenya nuko kwizera n'ukubaha ijambo ryayo ari vyo vyonyene bihimbara Imana. Imana ntishobora kwemera ikintu na kimwe kidahwanye n'ijambo ryayo, nubwo cyoba kivuye mu kanwa ka Mose. Imana ntigira nkunzi. Nubwo Mose yari umuvugishwa akomeye, yari umuntu nkatwe kandi yari umunyavyaha nk'uwari we wese wo mu ruvyaro rwa Adamu. Ikigeretse ko Mose ibikorwa vyiwe vyiza ntivyari kumucungura, kandi ntiyashikije vyose kubigira ibigororotse kubera nawe ataragororotse. Umuvugishwa Mose nk'abandi banyisirayeli bose yabwirizwa guca mu nzira yo gutungana iyo Imana yadushiriyeho, ariyo nzira y'ikimazi c'amaraso. Mu cyaha Mose yakoze, Imana igomba kutwereka ko bose bacumuye maze bigizwa kure y'ubwiza bw'Imana. Imbere y'Imana bose baracumuye, nta mweranda ariho kiretse umwe gusa, ariwe mucunguzi yavuye mu ijuru aje gucungura abanyabyaha. Tubandanije n'iyi nkuru y'Abisirayeli, mu mpera z'igice cya 20 turabona ingene Aroni mukuru wa Mose yapfiriye ku musozi Hori, maze ishengero ryose ry'Abisirayeli rikamugandarira iminsi 30. Mu gice cya 21 ivyanditswe vyeranda biravuga biti, bavuduka ku musozi Hori bajana inzira ija mu kiyaga gitukura kugira ngo bagendane urubibe rw'igihugu ca Edomu. Abantu bihebuzwa cyane n'ugo rugendo, batonganya Imana na Mose bati, mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana gupfira muri ubu bugaragwa, ko atavyo kurya tuharonka, atamazi ariho, kandi tubihiwe n'ibi vyo kurya bitagira ikimazi. Maze Uhoraho aterera abantu inzoka z'ubumara buturira zirabakomora, abantu benshi bo mu Bisirayeli barapfa. Abantu baza kuri Mose bati, twakoze icyaha kuko twatonganije Uhoraho nawe, udusabire ko Uhoraho adukure kwiza inzoka. Nuko Mose arabasabira, maze Uhoraho abarira Mose ati, cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti c'intumba, maze uwakomowe wese niyayiraba arakira. Nuko Mose acura inzoka mu miringa ayimanika ku giti c'intumba, maze uw'inzoka yariye wese yaraba iyo nzoka y'umuringa agakira. Mbega Abisirayeli hari ico bari gukora kugira bahunga urupfu? Mbega bo ubwabo bari gushobora kwikiza inzoka z'ubumara buturira? Mbega bari gushobora kwivura ubwo bumara? None ko bitashoboka, ico bari gukora cari iki? Kimwe cyonyene, kwari ugutakambira Imana, kandi nico bakoze. Turabona ingene bihanye bakabwira Mose bati, twakoze icyaha kuko twatonganije Uhoraho nawe, udusabire ko Uhoraho adukure kw'inzoka. Mbega Imana yarabakuye kw'izo nzoka? Ahubwo yarakoze igisumba ico. Uhoraho yabariye Mose gucura inzoka isa nazo mu miringa, hanyuma ayimanike ku giti c'intumba kugira ngo uwakomowe wese niyayiraba akire. Iki nico cyabaye umuti w'Imana. Nubwo rero Imana yari yasezeranye ko uwurangamiza wese akaraba inzoka imanitse akira,
idakira hari abagararije kuyiraba maze barapfa, ariko uwizeye Imana akayiraba ntiyapfuye kubera ryari isezerano ry'Imana. Iyi nkuru ni nziza kandi ni iyo kutwigisha ko Imana igomba kutwereka yuko natwe tumeze nk'aba banyisirayeli, kubera natwe turi abanyabyaha. Nicyo gituma bishika tugatonganya Imana n'abantu mu mvugo, mu ngiro, eka mbere no mu vyiyumviro. Satani rero ameze nk'inzoka zariko zikomora abisirayeli, icyaha nacyo kimeze nk'ubumara bw'inzoka bwariko burabica. Rero Satani yaramaze gukomora uruvyaro rwose rwa Adamu, kandi ubumara bw'icyaha nibwo buzotwica kiretse Uhoraho aduhaye urukiza. Ingero y'icyaha ni urupfu be n'umuriro udahera, kandi natwe nta nzira n'imwe dufise yo kubihunga. Ariko turashimira Imana nk'uko yashyizeho umugambi wo gukiza abanyisirayeli ubumara bw'inzoka, niko yashyizeho n'umugambi wo gukiza uruvyaro rwa Adamu ubumara bw'icyaha. Mukunzi utwumviriza uyu munsi, mbega wowe uzi icyo Imana yakoze kugira ikureho umuvumo icyaha cyazanye mu isi? Ivyanditswe biravuga ngo, kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Turabibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, uhereye hajya ku murongo waho wa 14 kugera ku wa 16. Muri uno murongo turabona inzoka y'umuringa Mose yamanitse mu bugaragwa cyabaye nk'ishusho y'umucunguzi yagiraze kubambwa ku musaraba kugira neshe umugwanizi yari afise ubushobozi bw'urupfu. Turabibona hajya mu cete cyandikiwe Abaheburayo ikigabane cya 2 umurongo wa 14. Nk'uko tuzobibona mu biganiro bikurikira, mu rupfu no mu kuzuka k'umucunguzi wacu niho Uhoraho yugururiye uruvyaro rwa Adamu inzira y'agakiza, amahoro n'umunezero w'ibihe bidashira. Icyo Imana ikugomba ko nuko wemera gusa ko udashobora kwikiza ubushobozi bw'icyaha, hanyuma wizere mu mutima uwo mucunguzi yapfuye ku musaraba kugira akurihire ingero y'icyaha. Uhoraho aravuga ati, nimutumbere umukiza mukizwe, mwizere Uhoraho azogukiza agukure mu bumara bw'icyaha, yongera aguhe ikibanza mu mazu yateguriye kwa data mu ijuru. Bashinga ntahe, bapfasoni rwaruka, mutunzi nawe mukene, Uhoraho arabwira buri muntu uwo ari we wese ati, nimutumbere umukiza mukizwe, nuraba umukiza Imana yarungitse uzokizwa. Ariko Imana irongera ikavuga yuko niyo utayitumbera ntiwizere umukiza yarungitse, nuko muzopfira mu byaha byanyu. Mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana mu kigabane c'8 umurongo wa 24, Uhoraho aravuga yuko uwutizera inyishu cyanye umuti yatanze atazobura gupfa nta kabuza. Uhoraho nta yindi nyishu afise kugira gukure mu bumara bw'icyaha. Niba watumbereye umucunguzi, abavugishwa bose banditse ko niwamwizera gusa kuko aricyo akugomba ko azokweza yongera guhe ubugingo budashira. Ivyanditswe vyeranda biravuga biti, kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Ni mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ikigabane cya 3 umurongo wa 14 n'uwa 16. Mukunzi uri kuradukurikirana uyu munsi, turagushimiye cyane ukuntu waduteze yombi. Mu kiganiro gikurikira, Imana ibikunze, tuzorabira hamwe inkuru ya nyuma kuri Mose, hanyuma duheze turangize ibi vyigwa byo mu vyagezwe vya Mose. Imana iguhezagire kandi ushire ku mutima iri sezerano nk'uko tubibona mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya ikigabane cya 45 umurongo wa 22. Haravuga hati, ni muntumbere mukizwe. Muhejeje kumviriza ikiganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57. Iyo woyitelefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71
204 197 canke 69 499 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mw'irohero ya mbere ibarabara ryitiriwe Gerere inimero 27.